iyo indongozi iba yo mwizigirwa koperative ziratera societe koperative ziratera imbere ariko iyo societe koperative umuntu acitse igihemu bituma bari nyuma yiwe bose bahemukirwa hanyuma ugasanga n'ubuhombe burabonetse. Kazoza FM, be your own boss. Iryo tegeko ryo kwa 19 kwezi kwa ruheshi mwaka 2025 ni itegeko ryaje guhindura itegeko ryo kwa 28 ruheshi mwaka 2017. Ahanini cyahindutse sikindi risa rya mbere ariko bwa mbere hahindutse aho ikigwana kope gitwarirwa hahinduka no kumenya imvugo uno munsi tugeze ko ya societe cooperative. Muri ivyo rero harimo ukungene societe cooperative ivuka, ukwibaho nuko isambuka kuko birashoboka. Ukwibaho nuko ari abantu 10 kuduga bashinga societe cooperative bavuganye umugambi nyezina bagiye gukorana, bavuganye umutahe bahurije ko bagiye kuzotanga, bavuganye igikorwa, bavuganye aho bazogikorera, bavuganye novuga n'ibindi. Ico gihe rero societe cooperative iravuka ikavuka bagaheza bakandikisha societe cooperative mu kigwana cope ariko ntitubahanura ngo uno munsi muvuke ejo mwandike. Banza muvuke mutangure gukora. Muriko murakora muje hamwe. Mumaze kubona nko mu mezi 3 byashobotse ngo murondera amategeko. Kuko tumaze kubona amasosiyete cooperative no munsi avuka yumvise umugira neza giraze. Bakumva ngo uno munsi ngo ejo hazoza umuntu ngo arishira hamwe ngo rijya rifashe muri karo karere ugutanga impene. Bagaca baza ngo duhe ngo ubunyene ngo byankenerwa ngo ejo mu gatondo bazoduha impene. Ivyo nituramemera niko novuga byihuse kuko bagiye mu kintu batazi ico bagiyemo. Niyo mpamvu uzobona uno munsi societe cooperative yavutse baronse impene, umugambo uraheze, impene zirariwe, societe cooperative irapfuye biraheze. Sivyo. Societe cooperative rero uko ivuka ni ya migambi uza kubafasha akabasanga ku kivi, ivyo ni vyiza cyane. Ico rero mu itegeko kirimo ukungene zivuka, ukungene zikora, ukungene zija mu nani, ukungene novuga ikigwana kope gizifasha, ukuntu inyigisho, ukuntu kuko bwa mbere n'ikigwana kope cyitwa Agence nationale de promotion et de régulation des sociétés coopératives. Bisigura ngo twari turi mu kigo gishira cyane inguvu mu byo bintu bibiri ariko no munsi turi kigo kijejwe ama sociétés coopératives yose ni Agence nationale des sociétés coopératives. Aho rero hariho ama mission twebwe ikigwana kope baduhereza, hariho kuyakurikirana, hariho kuyandika, hariho ukuyumvikanisha mu gihe abaye amatati, hariho no kuyasambura mu gihe tubonye yuko bariko barakora ibidahuje n'ibyo basabiye imusha. Turabaha imusha bagakora ku mugaragaro hama mu bikorwa bya misi yose tukabafasha mu nyigisho n'ibindi byose byankenerwa. Rero muri iryo tegeko byose biratomoye ku ruhande rw'amasosiyete cooperative, ku ruhande rw'ikigwana kope, ku ruhande rw'ubushikanganje dukukira byo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano, ku ruhande rw'ubucamanza n'iryari amasosiyete cooperative mbega agenda kwitura ubutungane biranditse neza byose ukungene bigere byagabanganywa, ukungene aho bahera habaye ibibazo, habaye amatati bakabana gushika baje kuburana byose biranditsemo. Muri iryo tegeko rero harimo ukungene ubuzima bwa societe cooperative bwose buba bumeze. Tugameze n'abantu imisi yose kwama bisunga amategeko kuko hari igihe usanga abantu akenshi iyo baje ngahaye tugasanga bakoze ibinyuranye n'amategeko bakagomba kuduhaririza ariko babivuga neza abahinga mu by'amategeko yuko niri license inyohera ruwa nta muntu avuga ngo nta mategeko jewe nzi, turabumvisha tukabasobanurira kandi abaje bavuga ngo ntavyo twumva birangira bavyumvise tuberetse yuko hari amategeko menshi bagiye barasimba. Nayo mategeko rero iryo tegeko rirabitomora neza ukungene novuga amasosiyete cooperative akora mu gihugu cy'u Burundi, ukungene bayinjiramo, ukungene abayasohokamo bayasohokamo, ukungene abagomba kuyasohokamo bavamo, ukungene bagomba kugira ubucuti n'abandi babikora, ukungene bagomba kuvavanura babikora. Ibyo byose bavyerekana ukungene societe cooperative muri iryo tegeko bigenda. Societe cooperative n'abantu 10 kuduga, muri 10 muravyemerewe, murenga 10 mushikijana mushigihumbi muravyemerewe. Ico ni cambere. Ca kabiri muravugana umutahe mugiye gutanguza,
mugafata n'icegeranyo c'ivyo muhejeje kwiga. Uwo munsi nyene muca mushiraho inzego, urwego nshingwantwaro rw'abantu 5 kuduga, ni nombre impair giharuro kitagaruka na 2 canke 7 canke 9 ku bafise benshi. Muca mushiraho n'urwego shingwa nkinguzabikorwa rurimo abantu 3 canke barenga. Urwego nshingwantwaro rugizwe n'umukuru n'icegera n'umwanditsi n'umubitsi n'umuhanuzi. Murengeje 5 bose bacika abahanuzi. Urwego nkinguzabikorwa rugizwe n'abantu 3, 5 canke 7 bivanye n'ukuntu mungana. Umukuru, icegera n'umwanditsi nabo bantu 3. Muhejeje muca mugira icegeranyo. Ico cegeranyo abatowe mu rwego nshingwantwaro yaba 5 canke 7 muca mufata ama identité, ama photocopie y'abakaranga muntu yabo, mugaca watowe nk'utwara koperative, kuko uwatowe nk'utwara urwego nshingwantwaro niwe abaserukira isosiyete koperative imbere y'amategeko. Uwo niwe aca fata akegeranya cegeranyo PV, agaca ashirako n'amakaranga muntu, amakopi ya karanga muntu, agaheza akagenda kwa noteri. Umunoteri wari wese mu gisagara ca Bujumbura ahejeje acazana ico cegeranyo, ariko imbere yaho baba batoye izina. Biba vyiza iyo batubajije hakiri kare bakatubaza imbere yuko batangura, kuko izina hagiro usanga rifise uwundi. Iyo wagiye kwandikisha societe cooperative uwundi muntu afise irindi zina ryawe, usanga byose bice bihinduka. Rero amaze kuronka irya zina bakagira icegeranyo, bakaza kwandikisha kwa noteri, bacabaza mu kigo anakope. Mu kigo anakope hariho ico twokwita gishe unique, naho usanga abakozi ivyo ukeneye byose baba bahari. Nico gihe umukozi wa posita mu kuriha amafaranga, bariha amafaranga 200,000 kuri societe cooperative, bakariha muri posita. Aha nyene turafise ishami rya posita mu kigo anakope. Bahejeje baca bagenda muri Ober kwerekana bordero ko amafaranga bayarishe, bagaca baheza bakabategurira NIF. Bahejeje baca bagenda ku mukozi w'umushikiranganji bw'ubutungane, agaheza akabahereza registre de commerce. Ahejeje acaza ku mukozi w'ikigo anakope akora muri gishe unique nyene, agira acakora abakorera ama statut. Bahejeje ayo ma statut twebwe ca tubahereza urupapuro rwa certificat d'enregistrement. Kuri shasha yasanzwe yaranditswe kera, ca tuguhereza urupapuro rujanye na reconnaissance, certificat de attestation de reconnaissance. Muhejeje muri Ober bacaguhereza urupapuro kwerekana yuko utanguye ikivi, aho cogena kuri deposa, aho ahari Ober kwegereye, ari mu gisagara ca Bujumbura kuri Emmaus canke ahandi hakora Ober, ukadepoza ukerekana yuko ibikorwa byawe bitanguye. Aho umaze kwandikisha societe cooperative, ugaca ugenda ukabandanya ibikorwa byawe mu bikorwa vya misi yose, ufise amategeko akugenda yose. Icambere coco nuko no mu bihugu no munsi tubona ko bitunze mu gihugu kw'isi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu c'Ubushinwa, ibihugu bikomakomeye mu by'ubutunzi, uza gusanga baciye muri societe cooperative. Rero ico hoye ni nabanduka ko societe cooperative umuntu gutera imbere ciyemo bishoboka, kuko uburero burahari, kuko no kw'isi hariho ico twokwita alliance des sociétés coopératives, hari alliance internationale des sociétés coopératives. Kw'isi yose irahari, barahari mu by'ubutare, barahari mu by'imakawa, barahari mu by'icayi, barahari mu byo kudandaza. Isi yose hama hariho n'inama, kuko mu kwezi kw'indwi, mu matariki ya mbere kwezi kw'indwi, hariho n'umunsi mukuru wahariwe ama société coopérative kw'isi yose. Rero urumva yuko société coopérative kw'isi yaramaze gushinga imizi, amategeko yigenga kw'isi arahari. Rero ntituja inyuma y'abandi, kuko turafise uburoro bwinshi bw'uko ibihugu byose byagiye bitera imbere abantu bari muri société coopérative. Icyo ni cambere. Ico twe twohindura mu gihugu cy'u Burundi n'ukuntu ama société coopérative akora, niko rugamba rumunsi turimo. Kuko mwibuke navuze yuko itegeko ryabayeho kwa 18 kwezi kwa ruheshi mu mwaka wa 2017, ariko hacaba itegeko ryafata rigahindura abakora ama association. Mbega ama association vyari biki? Association nizo twokwita association sans but lucratif, kuko société coopérative ni avec but lucratif. Bitandukanye gute? Association ukora ta nyungu urondera, nico gihe mbona niko rutanga. Société coopérative nayo ukora urondera inyungu. Rero uko kuntu twavuye mu association byarabaye no vuga nk'ubumuga, vyagoranye kumwe n'abantu bashobora kuva mu association baje mu société coopérative, kuko association
wasanga bafise abagira neza bafasha, wasanga babayeho uko nyine ata byinshi basabwa, wasanga ata bintu byinshi barondera muri societe, muri association. Ariko no munsi uko twahinduye rero hari abantu abaciye bagomba kuguma muri vya bindi vya association. Niko rugamba novuga ko no munsi twagiye tugwana mu minsi yahera kubigisha yuko bava muri kahise bakaja mu byo tugezemo by'amategeko agenga abakorera hamwe mu mugwi barondera inyungu kandi na leta ikeneye inyungu muri bo. Uko rero babikora nico novuga yuko batagiye baratahura, ariko ko bagiye bakora bukiye buke duhere kwa amasangwe uno munsi novuga yuko leta yashigikiye, novuga ko yabaye nk'ikintu gifasha kwigisha no kwerekana uko abantu bokora. Ariko twagiye tubona mu nyuma ayavuka uno munsi turamaze kuranga amasosiyete cooperative afise icyo twakwita chiffre d'affaires y'umuriyaridi. Turamaze kubona kuko twaje tubigisha ukungene abantu bakora hamwe bategeze gukora amasosiyete cooperative bakora ibintu bisa, kuko wasanga kare umubaji agiye hamwe n'umworozi w'inkoko, ugasanga agiye hamwe bose uko bagiye hamwe badasangiye umwuga. Rero ico oye cyatuma umuntu wese agomba gukora uko avyumva, bagaca bashira umutahe novuga umutahe mu nka. Iyo mvira umubaji agiye hamwe n'umuvumbi akacija hamwe n'umworozi w'inkwavu baciye bagura inka. Iyo nka rero iza kugira ingorane kuko abayihuriyeko nta mugambi wo korora inka baramenyereye. Ico ni kimwe. Rero twagiye tubigisha ati abaja hamwe, ja hamwe mufise umugamba muko murakora, ahubwo muje hamwe kugira ngo muduze umwimbu ico we bakorora umwe. Mugiye hamwe muri batanu, mugiye hamwe muri 10 kizotuma umwimbu wiyongera. Ivyo abavumbi bacha baravyumva, baragira amasosiyete cooperative. Ivyo abarimyi b'umuceri bacha baravyumva, baragira n'inani. Ivyo aborozi b'inkwavu baravyumva, baraja hamwe. Ivyo abarimyi b'imboga baravyumva. Umuntu wese akamenya ati jewe ico ndimwo ntegerezwa kugikora ndi kubona uwundi acumva, hama bikaduza umwimbu. Rero ihangiro nuko abakora bimwe boja hamwe bakaduza umwimbu. Ico kice gituma abantu batagira ingorane. Ica kabiri mu barimyi nibamenye kushira hamwe amatongo. Kushira hamwe amatongo ni umugambi mwiza cyane gose, kuko ubwa mbere ufasha wewe nyene itongo rigoma ari iryawe. Rimaze kuba iryawe, wewe societe cooperative igufasha kuronka ivyankenerwa. Ugasanga twe twese tugiye ku commune kurondera ifumbire, ugasanga abantu 300 ku mutumba umwe, imiryango bose bugaye bagiye gutondera n'ubuzi umwavu ku commune canke ku zone. Suko ubwa mbere tuganye umwanya, tumenye ko umwanya ugitagaruka. Societe cooperative iri ngaho icyo twokwita gukora igikorwa ca facilitation. Muje muri societe cooperative mukavuga umugambi, niba bose muzorima mugaca muvuga buti jewe nzorima are zibiri, je nzorima hegitari 1, je nzorima hegitari 8, je nzorima ahangana uku. Societe cooperative ubwayo ikigenda ikagufasha ukiyandikisha muri societe cooperative, igacikendika kuronderera imbuto nziza irobanuye, umwavu ku gihe, hanyuma akadere bico twokwita akadere technique umufundi avyumva. Hahandi usanga na moniteur yabuze akazi kubera iki ntiyogenda aragenda hirya no hino, muca muja hamwe hanyuma akagenda kwakurikirana mwese. Ugaca usanga rero barimye ku mwanya umwe, bateye ku mwanya umwe, bapomye ku mwanya umwe, bakimburira rimwe. Ariko iyo mukoze muri umwe usanga no munsi uyateye, uwundi yaraje, uwundi yashiteye imbutiyi, uwundi nimba ari bigori uwundi agatera inkore, uwundi agacatera ibijumba, ukisanga turiko turatagaza inguvu. Ariko iyo societe cooperative ivuze ati ubu tuzorima ikigori gusa akarorero, canke tuzorima ikijumbu gusa canke intore gusa, bituma umurima w'intore muri abantu 100 umuntu agatanga akamanyu gato gato, muciye mugira hegitari 100 z'intore gusa. Akona akarorero k'intore. Canke mwarimye ibitomati ugasanga murigiye ahantu muri abantu 50, je natanze hanje ubundi agatanga hiwe, wisanga dufise umurima w'hegitari 50 z'itomati kandi twara abantu 50 gusa. Kubera iki? Twagiye hamwe tuturonka imbuto imwe, taturonka novuga n'ivyankenerwa umwanya umwe, no gukurikirana bice bishoboka, no kuronka amazi bice bishoboka. Rero akamaro ko gukorera hamwe ni kenshi, tugasaba yuko abantu bovyumva, gushira hamwe inguvu, gushira mu matongo, gushira mu buryo. Ariko kandi societe cooperative icikabizigirwa. Kumwizigirwa rero no gukora ivyo watumwe kandi ukabikora neza, atanyugo bironderamo, ahubwo urondera inyungu y'abantu bose, ndondera inyungu y'umuntu umwe. Akenshi usanga benshi batinya kuko kimwe nababwira mu ntambamyi, umuntu
arigiye imbere baheruka kumutora agaca agomba kuvyitirira. Oya, fasha bose, ereka inzira bose. Kandi ico tumaze kubona iyo indongozi ibaye muri zigirwa koperative ziratera, societe koperative ziratera imbere. Ariko iyo societe koperative umuntu acitse igihemu bituma bari nyuma yo bose bahemukirwa, hanyuma ugasanga n'ubuhombe burabonetse. Rero karaho kamaro ariko kari tubahimiriza kugira ngo bakore mu bwizigirwa, bakore bumvikana, batibagira cha kibano ciza ya cohesion sociale. Abenshi barajaho bakibagiraho bahuriye, bakibagira icyatumye bahura ko babanye neza. Ugasanga habaye kabazo baciye batandukana. Ni vyiza yuko mu byo bakora byose umubano mwiza babandanya bawibuka, bakagira amanama menshi yo kuganira iby'ubuzima bwabo, iby'ubuzima bw'umutumba babayeko, iby'ubuzima bwa societe koperative, iby'ubuzima bw'igihugu, bigatuma ikibano atabibazo byinshi bivuye kuri societe koperative iri kirakorera aho hantu. Kuronka inyungu rero biva kuki? Biva yuko ibikorwa byose mubikora neza muvyumvikana. Umugambi ubwa mbere mu wigeko. Umukuru wa koperative wa societe koperative ntaca vyuka ngo nabonye ngo naronse isoko. Ugasanga yinonse wonyene y'ipiripiri, isoko y'ipiripiri. Ati kare mwese n'ukuri imipiripiri ntibavyumvise ivyo bintu, girisha inama babanze bavyemeze. Unabigishe n'ukungene bizogenda, n'isoko kuri zogenda. Ntibazosange ko akorera umuntu ahubwo bakore barondera inyungu yabo. Ico ni ikintu cyo fasha societe koperative, nuko imigambi yose bokora bobona inyungu bagarukako. Ahenshi badendebuka kuko babona inyungu iguma mu bantu bazirongoye gusa, baronse iyo soko ari umunani bakahora bakaja gusinya contrat societe koperative na kimizi, bakaronka ibintu byinshi societe koperative na kimizi, ni habe ugu twoko kwita imuze transparence, bakore ku mugaragaro, bugurira imiryango. Burya muri societe koperative hari ikintu kiba gikomeye ico twokwita accès à l'information. Ni vyiza yuko societe koperative umunywanyi wese ategeza kumenya ubuzima bwayo imisi yose. Muri 30 mutegeza kumenya ubuzima bwa societe koperative uko muri 30 nyene, ku buryo ugiye ukabaza umwe mwese musanga mubivuga kumwe. Rero ivyo oya benshi baravyibagira, ugasanga amakuru information umuntu abajije, ugasanga ni president wa societe koperative wenyine abizi, abandi bose biberengaho oya nk'abarorerezi. Ugurura imiryango, shira ku mugaragaro ibikorwa, vuga ibikenewe ku mugaragaro, erekana uburyo bwakoze ku mugaragaro, tanga ivyegeranyo ku mugaragaro. Nimba ari umutahe wagabanutse bivugisha ukuri, kabereka ati ibitahe twakoze twasanze ari uko umugambi twasanze imitahe twagize ari mikeya. Ivyo bizotuma abanywanyi babikora neza, bavyumva mu kubera iki wuguruye, bakibonera bakabona neza yuko societe koperative ari yabo kandi ibikorwa byose bakabigira ivyabo. Muri ico gihe uri ndongozi ukora worohewe. Abataratahura akamaro akenshi nibaza yuko aho kutamenya ivyiza bya societe koperative. N'akaroro kamwe, nka societe koperative irafise akarusho ko kuronka ibintu batarisha amakori, bagakora n'ibintu hanze. Ariko ivyo biri mu migwi y'amasosiyete koperative, abarima, abari muri education, mu vy'indero, abari mu vy'ubuvuzi. Ako ni kamwe. Aka kabiri nuko iyo bakora neza nta kuvunika guhari. Za societe koperative zirakurondera byankenerwa, zikakurondera n'isoko. Rero uri nyuma je novuga yuko suko utamenya akenshi ntibari bwatahure akamaro nyezina ka societe koperative, kuko uno munsi mu gihugu cyose ku mitumba yose yaba mu ntara za ruguru, mu ntara zo mu gisagara hagati, uno munsi nta muntu n'umwe atazi cyo twita societe koperative. Birakogwa, bimwe bigakogwa kutariko, ibindi bigakogwa nabi. Aha bikiri naco twahanura abantu nubwo batagomba kubifisha ku mugaragaro. Twaba twahuye n'ingorane z'abantu bakora mu gifuri, ugasanga societe koperative wowe umengana ntuzi biko yakorerwayo, ariko umaze kwibwa amahera ugacuza kwitura ikigwana kobe. Twasoma mu ntonde tukisanga societe koperative ntigeze yandikwa. Ivyo ni ntambamye. Ni vyiza yuko societe koperative yirimwo ukurikirana yuko yanditswe. Utayirimo naho novuga ko kwegera, ugatangura kwegera, navuze aho musangiye mugambi, aho musangiye ivyumviro, aho musangiye ingorane, hama mukaje hamwe mugaza mugakora. Aho turamaze kubona n'abantu bavuye mu mahanga baje kwita ba diaspora, bagarutse mu gihugu cy'u Burundi, bariko bashira imitahe hamwe, bariko barakora n'umunsi, yaba mu burimyi, yaba mu bworozi, yaba no mu bindi, bariko bagomba gushama microfinance. Ico ni ikindi cy'ama microfinance naco nyene abenshi bakunda kwibigwamwo, kirafise amategeko akigenga.
iyo uje kwandikisha muri societe cooperative muri anakope ugomba kubanda microfinance ni BRB, ariko turafise abantu uno munsi baza kwandikisha ko baje kurima ariko tugasanga bariko bahana amafaranga. Hakaba n'abandi bakurikira ikintu canditswe batari muri societe cooperative bakibwa n'izo societe cooperative zitwa kandi societe cooperative mbwa turavye nga tugasanga ntazibaho. Rero kutaja hamwe n'abandi novuga yuko ari kwiyaka amahigo menshi ama societe cooperative aba yararonse ku ruhara rwabo ndetse no mu kibano ndetse no mu gihugu, kuko uravye uno munsi leta y'u Burundi by'ukuri nta kintu na kimwe itashoboye gutanga yaba mu mitahe ku bantu bamwe bamaze gutangura gukora, yaba ku matongo ku bantu tubonye amatongo leta iri kiratanga, societe cooperative zibizambere mu kuyaronka, yaba mu masoko societe cooperative zibizambere mu kugurirwa. By'ukuri rero kutaja hamwe n'abandi no kuvuga yuko ari kwiyaka amahirwe. Murakoze. Kazoza FM, be your own boss.